mwese bakunzi ba Alpin TV ni Krizo NS nagarutse ndabashimiye gose kubona mubandanye mugira subscribers ndaza hora bankurikirana kera ubusigaye nkora kuri no channel mubandanye mugira subscribers mubandanye mudukurikirana kuko ndazizoba ibiganiro bimeze neza sinkora je nyene turi kumwe n'ubundi dukorana ashobora kubidondora hama acha tubandanye ibindi je banyita Ange Diama Kamita Ange Diama akora kuri Alpin TV ndada akunda gutwenga gose ndaza type urashobora kuducishiza mu gatwenga gatoya yes turi kumwe n'umutumire wacu araza tukubwira byinshi kubyibona ngaho urabona ingene tuberewe amatelefone yacu herabawe ingene n'ukuri biraryoshe vraiment wow witwa gute Ukeneza Fabrice ukora ibiki usanzwe ukora ivyiwe canke usanzwe ukora ivyawe kuko urinzi ubona dukoze iganiro ibi bintu biri ngaha antuka vraiment biratangaje abariko bararaba bacavuga ati ibi bintu nibikigashe ko shaka kubasiguriye jewe ndi nkora utuntu nashoboye gucrea kandi twa Coolest niraza ko bakita Coolest ego naka ego urashobora kwiyumvira ati mbe Coolest ni iki Coolest cool ni kamwe gashobora korosha ubuzima ku bantu bariko barakoresha amatelefone ya Android ego surtout murabona amatelefone yacu ukuntu ameze kitwa Coolest impamvu nakise Coolest kubera kari cool none gafasha ikija kugira umuntu abitahure nk'ubu ari abariko barakurikirana badukurikirana bavuga ati no gafasha ikija kugira donc ico gafasha ku bantu bafise amatelefone ya Android murabizi ko akamaro kayo si gutelefona gusa so ku bantu bakoresha ama YouTube kandi bakunda kureba amafilm canke bagira amapere video ego bavuga ati ndafise bari hanze wala urenda bitoye urashobora gukora kira apel video kacu gatereka ngaja kugira bise neza wow mwakabonye ego nigere watangiye kwimvira ko ibi nta gihe kinini kirahera nibaza ko natangiye kubikora neza kuva nko muri janvier niyo natangiye kubikora nibaza ko ndabashingira ntahe ingene natangiye gukora ego tubwira ariko ikintu ca mbere gihambaye ego natangiye kugakora ntaranakita n'izina nari umwe akunda kuraba urashobora kuraba filime kenshi donc uri nko mu gitanda uri nko ku meza ugata niki kintu coshobora kunsamaza nicaye ikintu co gufasha kugira ngo okay murabona kenshi amateleviziyo ya kino gihe vraiment ngira nk'ifise abakiriya benshi uzosanga ata muntu atunganya ariko amateleviziyo kenshi usanga uri kuri YouTube uri kuraba filime nka Diama ngaho kugira umutelefone hashaka guca n'amasaha nk'atatu media ni atare ya hama jarimbira nti niki kintu ushobora gukora ushobora kumufasha ukuntu telefone murana ndayitereka kenshi narumva ibinyanya mu kiganza yego nivyo Diama uravyibuka umva koko kurashuka cyane kujya telefone yama mu kiganza umva nije no nyine no kuri babandi bako baraganira n'abashiri babo agatelefone ugasanga ajyamye gutya akaca arabona akacaguma gutya we rero wabazaniye inyishu yego cyashaka kubandanya warakoraga amaboko y'udafisa exactement en fait narumva ndishane cyane kumva koko kurashuka cyane rwose kumva koko kose hose kumva ibinyanya kubera ko telefone bashobora kumara umwanya wose ufashe mu kiganza zarandusha cyane hama nibwira niki kintu ushobora kwitekoza ko telefone ndaciyumvira hamwe nkatangura ndayishikiza kinju ndayishikiza akantu nkumva ko bidahagije ndakora akantu gati nyine gasanzwe ndateka muri telefone umuringa birasa neza ukuntu nsanga ku mufundi ndamubwira nti ushaka kumvira kano kantu ndamuhaye ide hama umufundi ashaka gakora ari kabi cyane rwose mugasha mbona karashobora kumufasha kutaguma telefone ndayifashe hama sinzi Diama ni sawa urakomeye
uriko urumviriza umugambi ndibaza nzozana akamashini ubu rero bajya abantu baba bakoresha ibya mashini umva akaje akatelefone je nzozana akamashini byaramworoheye uwo byamworoheye cyane nibaza ko yakoze nk'ishika 10 atarabutora kubera kumenya inclinaison yako kumenya ngende telefone zose zizo kujamo urabona telefone yanyu ntitwigeze tuvugana oya muganda abona wow ni hera murashaka kuraba urabona telefone zose ziraza mbanza amasayizi ya zose anyway hama umunsi umwe ndasohoka ngiye gusanga n'umugenzi hama ndi mu kabari ndi kuri comptoir yego kufana kambi hama sinzi umugenzi wa hera umugenzi kamwe rero umuntu nyene umukiya nyene nawe nyene ariko ara hama kuma ndabavuga ati kuri ki telefone yiteretse ku kanwa kaje wow aguma ndaba mu buryo bwa tutatuzina yego ibyamworoheye byo nashobora kujekiye muga acari ararinda araza kumbaza kuri ki telefone yawe ukana nagaruye okay ndibaza niwo umunsi wa mbere watangiye kuronka agafaranga ka mbere bivanye nako kantu wakoze n'uwo munsi be umufundi yari yagukoreye kamwe nyine canke no yakoreye kamwe kuko nari nkeneye yakoreye kamwe kuko nari nkeneye kuko sinabifise ibuze kuva ngo ukagurisha navuga nti kamwe nkeneye akiwanje gusa gashobora kumufasha hama akanguri hama cyasubira kuba umufundi wanje nisubiye nkorera kandi hama subiye hahantu baca bambwira ati urazi ko abantu bamaze iminsi baza ngaho bona rero umuntu ngo yagutse akantu ngaho abagenzi bose baguma bamubaza irabaye proje ubu rero cyangwa nk'udushika 10 cyasubira hahantu twose turatungura wow hari ikintu ndiko ndabona ngaha urabona ngaha hariho ibicapo none ibi bicapo urabona ngaha hariyo dessin y'irangi dessin y'irangi aha naho nkabona ko ifoto y'umumama n'umugore wawe ni mwiza wavyumvise uraza kumva ikiganiro okay none ibi nindaca bigira ibi navyo canke uguca gusigira irangi ninde muvyikorera wenyine mfise abo nkoresha donc abonkorera abafise n'umudesigner wanje kandi nawe nyene mu kabinetiza cyane twairiye ndagamwamukije hayi isawa iri yarakomeye Albin TV rakora abimetriza cyane gose kandi wincabwenge niwe washaka amafoto byose akazi ko sentiment arabikora ntaguciriyemo aho ukorera ni hehe kugira abakunzi ba Albin TV tuce tujayo twiruka n'abantu bose ni hehe n'amaja hehe ni telefone yawe byose biduhe adresse kuko hari abantu babishaka benshi urumva babonye utu turavuga ati nembe bashanze kurondera kwizo NS oya baronderewe exactement ikintu ca adresse yihuta yorohera abantu benshi nimero y'uwanje kenshi kubera ko ukorera kenshi usanga atariho ndikunda dutanga ahantu henshi tuko abantu bavuga ati twe nta mwaye dufise kuguma amarivizo zose tuyigirira nimero yanje ari 68 162 sorry 68 132 699 izina Fabrice mu kirundi yaza 38 ijana na 32 amajana 699 izina ni Fabrice abanyita coolest muri kino gihe kubera no foto na codes hariyo ahantu henshi umaze kubona nari numvise bagutumye byagenze gute ko iki bagutumye ko iki bakwiyumviriye ni henshi bariko barahimbira cyane cyane ubona ko namwe mwashoboye kunyumvira kubera bavuze vraiment iki kintu ni ikintu innovation ni cyambere mu Burundi aho umuntu ashaka gukora akantu nk'aka tukabona kariko gakenerwa n'abantu bari bose nta muntu n'umwe nkitangura abantu baciye n'amata icyo kintu ambisi n'umupapa bavuga ati none gashi umupapa koma est-ce que c'est pas normal kuko n'abantu kuko ku isi hari abantu baguca intege mu gandazi wewe wavuze ati apa ni kwenda mbele en fait iyo ufise icyo ushaka gushaka mu buzima nta muntu ushobora guca intege kuko ufise target ugomba kugera ko mu buzima ahubwo umuntu aguca intege kenshi aba ariko aragufasha cyane rwose aba ariko arakwereka ko ibyo
uriko urakora ntacyo bimaze ariko ejo iyo ubonye icyo byamaze ubona ko byari bikwiye. niyahe ntambamyi rero wahuye nayo? Intambamyi naragize intambwe ikora ko gushaka gucukura iyi ntambamyi yarabaho ugasanga hariho abantu benshi batadutahura muga amaze kutwita izina maze kwita izina kaciye koroha bashaka ko kumbe kakantu kari kuri intambamyi rero sinovuga ko ni nyinshi cyane, si nyinshi urumva ni nk'icyo nosaba ndasaba ko abantu benshi vraiment kano kantu kubashikira mu byinshi na cyane cyane ko wakoranye na Alvin TV ndazi yaza gushika. Ego hama sinzi ko hari icyo Diamond yakubaza ko ni umujournalist dukorana hamwe. Ego tumve ko icyo yakubaza. Jesho ushaka kubaza umunsi wa mbere wagakoresheje ni amahera angahe bakagukoresheje ko ubu kagenze kurangana? Eka nivyo kagugwa ngahe kugira bacaca ku karondera? Icyo gihe nakagusha twamiga muga kubera ubundi agashira ku ifoto nkakakora neza kaja wasanga amafaranga make raba ndashobora gukorera ko nk'ubu ndi stable vero. Hari ikindi kibazo gatiya? Hama ibi biti ubikura hehe ibiti urumva ni muri ya ntumbero urabona abantu bafise iyarara urabona ko uyu munsi hari amahinguriro menshi afata iryo yarara ugasanga ariko arahinguramo ibindi bintu kanaka. Nanje ubu nta muntu agita tubaho tuzi twose maze ko ndaduhinguramo kuresi. Tugushimire rero, tugushimire rwose abakunzi ba Green TV n'abayikurikirana muce muja kurondera ibikorwa byiwe. Ni Krizo NS akora kuri Green TV, dukorana nande dukorana n'uwundi mudada mwiza mubibona gute atoze yitwa nde arashaka kuvyivugira we menye nabivuze yashaka madabivuze utegereza kubivuga kugira kugira baze gukoresha Ange nde Diamond. Hama kuri kamera turi kumwe na Justin. Nakubali bro. Thanks bro. Ego murakoze. Bye bye.